mu kibanza cawe wewe ufata gute LINO G? No, sinatanguye kuririmba imbere yuko we yatanguye 2015. Je nari umudanseri ico gihe. Ariko nawe yari umuraperi. Ariko nibaza mvuze iryo jwi uko kuntu mugenda just muriko muraririmba. Iyi style si kuvuga ngo mu bisanzwe nuko nyene tu ari amaso nyene abagera hafi. Umuntu ashobora kumva ndirimba agacaho ngo ndirimbye nka LINO G. It's not like that. Kubera ko iyi style yazananye hanze. Kandi maze imyaka myinshi kuvuga ngo ijubu abo niho bakibona. Turabaza badutanguriye nka ba Mr Easy. Nubo bayizanye tu ni style nyene uririmba utashiramwe nyene ngo ibintu ngo byo guhibongoza niki. Kwamera nk'uri karavuga ati umugabo ukabiha melody. Ego na twe twinspire ku bantu bo hanze babitanguye kera za 2015 naho natanguye kubabona ba Mr Easy. Ariko imiryango iroguru yabashaka kudufasha badufasha. Ego. Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Kuri micro ni Link, Arlene et Alou comme d'habitude Miss Mafseri kwa mimi msumeno matsoyinyan. So guys, nani nkumbuye kubaha amabizu manini cyane. Wowe turi kumwe cyane tukagatwenga ndakaguha. Yo abakunzi banoze ba Link Arlene Alou. Gusa. None umukunzi wa Link Arlene Alou. Ego rampera inyuma ya kamera nacu. Na kibazo turayivugana. So guys, tubibutsa yuko muri Alou photography dufotora amafoto meza cyane atayigoma. Tubibutsa yuko dukorana ama clip video twaba dufite umudirector abikora neza cyane akaba ari John Mabu director. So guys, twongera tubabwira ati welcome dukorera mu Kigobe. Antwa murahazi siko nobandanya ndabivuga cyane. Welcome. So twongera twakira umushitsi wacu. Amahoro cyane. Amahoro. Turakura mu kici. Ego. Twongera tubasaba muramutse abakunzi ba Link Arlene Alou. Hello everyone. Yeah. This Smith 29. Yes. Ego. Umeze neza. Cyane gose. Uraberewe trop. Thank you. Thank you. Isapo ipantaro ikirato mana isenjo yo compre. Ndayihabwe. Basi urama gafoto basi turi kumwe bazi. Angorane. Ni umustar tubona yuko ariko arabikora neza cyane. Narabwiye ko nje gushigikira impano. Nukuri ni umustar ariko arabikora neza cyane. Ufite indirimbo zine kuri YouTube yawe. Nziza cyane zikoze neza. Apana yanje. Bon non. Ku YouTube yanje ariko indirimbo zibiri. Ego. Hamazi ya zine. Izindi zibiri zirahandi. Okay. So guys, murabyumvise kuri YouTube kuri channel yiwe hariko zibiri. Izindi none bashaka kuziraba. Indirimbo zitatu. Bashaka kuziraba zose. Buziraba he. Indirimbo imwe ni twakoranye n'abajama ba USA bitwa Afrikid. Ni je nayiririmbye ariko ni indirimbo yabo. Bashobora kuja kwira kuri YouTube channel yabo. Yes. Hamisigaye ni kuri YouTube channel yanje this Smith 29. Okay. Yeah. Numuririmbyi tubona yuko ariko arabikora neza cyane kuri uritanga entretien. Uri kubikora neza from. Thank you. Kandi urazi kuririmba. Urakoze cyane. Bon, ndabibutsa yuko numuririmbyi arimba neza. Je mvuga arimba neza ko arimba neza kandi arimba neza. Baya kapera basi gatoyi. Abakene ntiduvuga kuko nta noti turaraba tugahora nta wundi muti uruvuga ngo mvuga ubujambo bw'amafuti ngo abakire mu guhonga bakora umuti. Oh my baby give me distance uri kumbabaza sana. Yes sir. Tianko. Aho nyene. Ego. Numvise umengo ufite ijwi nk'irya LINO G. Kandi niko benshi babivuga. Est-ce que LINO G twavuga yuko ari umu idole wawe? Oya nana gato. Uri sûr? Ego. Ufite impano nyene yo kuririmba uko nyene? Ego. Kurenze none. Kasi nibaza yuko noba
natanguye kuririmba uko LINO G yaratanguye kuririmba. Je naririmba uko LINO G ari umuraperi. Avant umva watanguye avant. Ego. Hewe nuko arazi kuririmba si sobre. Thank you. Kandi iyo n'indirimbo yawe nshasha. Sinshasha cyane amezi ngahe. Mugabo niyo basi waherejeko. Ego. Eske uriteguye kuduha akandi kantu? Very soon. Ego. Vuba cyane. Nta nindi tuvyitege ntiduhave duce. Imuri ku kwezi nyene. Ego. Mana y'isini juru. Je rero mpora ngera kugihesha homo nayo turayikubitana. Let's get. Urazi ko twama ku mwanya. Ego. Nongera ndakubwira félicitations vraiment kuko indirimbo yawe yarabwiye cyane. Bon vyaragerageje tu. Yarabwiye gose. Mbe ndakubazi wowe mu kibanza cawe wewe ufata gute LINO G? Oh, he's my brother. Yeah. Tusangiye akazi. Ni no muji wanje cyane turakunda guhanurana ibintu byinshi. Ego. Asanzwe ari mujama wawe. Ego. None wowe watanguye kuririmba imbere yiwe iryo jwi ryawe? No, sinatanguye kuririmba imbere yiwe ko we yatanguye 2015. Je nari umudanseri cyo gihe. Ariko nawe yari umuraperi. Ariko nibaza mvuze iryo jwi uko kuntu mugenda just muriko muraririmba. Iyi style si kuvuga ngo mu bisanzwe nuko nyene to ari amaso nyene abagera hafi. Umuntu ashobora kumva ndirimba agacaho ngo ndirimbye nka LINO G. It's not like that. Kubera ko iyi style yazananye hanze. Yeah. Kandi maze imyaka myinshi kuvuga ngo ijubu abo niho bakibona. Turabaza badutanguriye nka ba Mr Easy. Nibo bayizanye tu ni style nyene uririmba utashiramwe nyene ngo ibintu ngo byo guhibongoza niki. Kwamera nk'uri karavuga ati umugabo ukabiha melody. Ego na. Twe inspire ku bantu bo hanze babitanguye kera za 2015 naho natanguye kubabona ba Mr Easy. Yeah. Ego haraho n'abanyarwanda bayikora. Haraho n'abandi barundi bayikora nk'abarya nk'urya Davio muri Victoria's team arayikora. Na Momo Melody arayikora. Ego. Tugiye aho nyene ku ndirimbo Distance. Ego. Distance ni indirimbo irikirarabwa cyane. Yakunzwe cyane. Ego. Uravye ama views umaze kuronka kwijya ndirimbo Distance. Ego. Eske hariho n'abaririmbyi aho nyene hariho n'abaririmbyi batarashika ahantu wewe ugeze. Just basi ama views. Ego. Batigira bayaronka canke batayarenze. Urabona yuko hoba hari umustar yoba gukanga wewe. Ubujanye niki? Kuririmba just ama views canke uravye ukuntu wewe asikuntu hagaze wewe wese. Bon, first of all je ni nkunda kwikorera utuntu twanje nipoye. Njemba nzi yuko ndiko ndakora gusumba uko nariko nkorejo. Yeah. Gusa ntabwo nta muntu numwe tuba turiko turakompeta ngo ndabe ngo naka ngo yansize canke icyo ya. Je nitangira ka message kanje agatanga neza and then nkagashiraho kubera ko bitaratora umurongo nyene ngo ndonke promotion kwiriye. Yeah. Ko bera ata buryo bwavyo mbafise mbwa nkavuga reka ndagashire ngaho abantu banje nabo bakagakundisha n'abandi tu. Yeah. Ego. Kubera iki utoro nta management fise? Ibyo naco nabivuga ko bunyene. Ego. Okay. Nivyakunda tuzobibamenyesha mu minsi iri imbere. Canke imirije kuza. Ariko imiryango iruguru yabashaka kudufasha badufasha. Ego. Okay. Ico nico twari dushaka basi. Ego. Merci. Nuwahe mustar akwinspire? Muri aba badukuriye. Canke ego aha mu Burundi mu bastar basi uzi wewe. Okay, mu Burundi hariho d'abord Kajanine. Kajanine. Ego hariho Fizo. Hariho Kidumu. Yeah. Nabasapi hari ivyo ngena ndabigira koko buri muntu wese umwigira ko utuntu duke dukugenda raterateranya. Ego. No muri new generation hari abanyaspira kweri sinobesha. Ego. Mbega uri kuraraba mwebwe abajeune muriko mutera muza kandi akenshi bariko bavuga yuko abajeune bubu muriko murahindwa n'ama 6. Urabona yuko utazohendwa na 6 uzovyitwaramwo neza.
bona vyonzi sinkunda kuvuga ibintu vyo muri future nazohava mbesha mugaba navyo nzi uko bizogenda ariko ndasaba Imana izobinshoboze bizogende neza nzovyitwaremo neza tu. Okay. Ego. Nongenda kubaza ati uramaze kubona yuko abajone bobo arimwe muri ko muravugwa cyane muri industry. Hariho inyifato mu mazigihe mugira mbi ku ma stage cyane ku mashow mu mashow. Eske wowe urose ibakwe ryo uramaze gukora uramaze kugenda kuririmba mu mashow? Gake cyane. Gake? Ego. Eske ni wabandanya uronka ibako Imana ikaguhezagira ukabandanya uja mu mashow? Eske ntiwahava ukora nk'ivyo DJ Fernando yakoze? Ko mbona abajone bubu bamaze guhendwa no ma6 niko no bivuga. Bon jewe d'abord bijya sinabonye nk'ikosa cyane kubera ko yatanze message. Nayo yatanga message imbere y'abantu. Message itangira hariho hose. Ego. Muri show. Message itangira hariho hose ikirakubishikira nyeneye. Ahubwo gusa ico nagaye tu nuko yayitanze britarema. Ego. Ego. Nawundi gutanga message hajya naho yari kumubwira mu rufasoni hajya nyene ntaco bitwara message itangira hariho hose mugabe vuze mu tandero niko jewe ndabibona yabivuganya gashavu basi tubivuga uko yego. Okay, siko yari kwitwara ariko yego reka tufate uko basi. Indirimbo distance tugaruka ku ndirimbo distance yararabwiye cyane eske si cyane bon kirarabwa niba wese cyane kuri jewe kuri level yanje yararabwe cyane gusumbaho nanje niyo mpamvu navuze ko ari cyane yego kandi gushika ubu turanahimirije n'abandi bagume bayirabahuba kindi kintu batabonye buryo uko ama views yagiye araja ko nkisohora n'ubu niko akijako yego ntirahagarara no munsi umwe ntirahagarara even naho nta sharinga biguma biharuro biguma biduga ya ndi kubona abantu bayiduza kuri TikTok yibagiranye gatoya nca mbona ama challenges y'abantu barabwa cyane ikaca isubira ikaduga yego avuga ko ari ubuntu bw'Imana tu. Amen. Nariko ndabandanya rero kambandanya ikibazo distance yararabwe cyane kandi yarakunzwe. Eske yoba yaraguhinduriye amateka cyane? Amateka mu bijanye niki? Muri vie yawe kwa canke nta ndirimbo ndasohora nimwe nta ndirimbo nimwe ndasohora ngo iburi cimarira. Sinoja ngaho ngo mbeshe ngo yarampaye amamiliyoni ngo canke ikyoya mugabo yarampaye abantu bashasha ko bimeze kose kandi abantu bashasha nabo bazana ibintu bishasha ego. Mbega uri mu bantu bambere baba bakunda abafans cyane gose ndanabubaha cyane ego ko n'abantu bo kubaha deja kuko umufana amaze kukwizingira ko adashaka kurara atabonye ikintu cawe canke akivolonta agatereshaja indirimbo yawe. Ndafise na groupe yabo by the way ndafise na groupe yabo bakreye bonyene baranshiramwo sometimes niyo narosa kanya turaganira tuwe. Wow. Mbega nturi mu bastar bagara aho nyene kubera ko abenshi nzi bafise ama groupe y'abafana ntibajayo kuvuga. Bonche turavugana bikenewe siko ngo ko twacha tukuma tuganira umwanya wose ariko bikenewe turavugana vraiment yego ni ibintu biryoshe cyane ukaza urayagisha abafana bawe ukabaha ama link kuko burya abafana nibo boroshe gupartager ikintu cyane surtout bagukunda barapartager ikintu cawe barankunda cyane kabisa yego kubibona umunsi ku wundi. Okay nogenda kubaza akandi kabazo ariko kanyuma yego ufitaniye umubano n'abaririmbyi umeze gute? Bonje navuga ko tubanye neza nta muririmbyi n'umwe dufitanye ikibazo yego je nakubwiye utuntu twanje turi low key nta ngorane nimwe mfitanye n'umuntu nkora ivyo wanje nipoye nkabishira ngaho nta muntu umwe je nibaza nta muririmbyi nibaza ko twogirana ikibazo kabisa gushika ubu nta muririmbyi dufitanye ikibazo kandi nta no muzafumugira n'ikibazo tuvyizera uko kabisa kuko nivyo tuba dushaka ni tuba dushaka ibibazo mu kubera ko ego naravye jewe nta nubwo indirimbo je
ngerageza kwicira ahandi hantu abandi badaca kubera ko message zanje nimba uravyumviriza nta nubwo zimeze nk'izabo kubera nje nicira iwanje je ndirimba ibintu vya reality ibintu bibaho ya majambo nyene mwe muvuga then je nkashira muri melody gusa ego urumva na competition zinshobora kugira nabo kweri cyo gituma tani cyo twopfa ego ariko uwo muhuye mwese ni big up cyane gose ndacane cyane uranicarana nabo jewe sindi umuntu asohoka cyane urumva biragoye yuko rero twicarana ako sivyiza kwigunga sinigunga ntari muri studio mba ndi muhira kandi simba nigunze mba afite ibindi ndi muga biraryoshe gusohoka ukicarana n'abastar mukora akazi kamwe sindabikunda cyane gusohoka maybe ngirana ubukene ngirana haragera amafaranga uzosohoka ntaje gakeya sindabikunda hari ico twaba twibagiye kugira ngo umenyeshe abakunzi bacu bakora dukurikirana uyu mwanya nibaza ko atana kimwe ahubwo bagende badusapotinge nkuko bariko barabikora baje kuri TikTok, Instagram, Facebook badufollowinge badusapotinge bagire like share na comment ego nibyo. Merci beaucoup. Tubibutsa yuko ari link Arlene Alu comme d'habitude Miss Mafseri gwamenye musume n'amaso y'inyana Teddy Smith turagushimiye cyane. Murakoze namwe. So ciao ciao.